Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bakunzi mwese ba radio RP yabivanye naho umwe wese aherereye musanzwe ikaze ry'amakuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya mbere gitugutu umwaka wa 2021 mu nkundire rero ndayahere ku ngingo nkuru ashimikiye ku uruhigi ku basanzwe bakora umwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro rwasubiriye gushuha mu gisagara ca Bujumbura ikena ry'ayo mafaranga ngo niryo ryo bari riri kw'isonga ry'ihagarikwa ryabo. Umugwi w'igihugu ujejwe hagati y'akazi na muntu wavuye mu gacerere aho wiyamiriza ibitero by'ibisasu ntezwantoke bimaze iminsi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu. Abahejeje amashuri yisumbuye bagiye guhora bamara imyaka 2 bakurikirana inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n'iza gisirikare. Ivyo bikaba bishikirizwa na Rezeriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Navyo nyene twabibateguriye kuwa mbere gitugutu uko umwaka utashe n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru. Abarundi bari mu gihugu canke abahunze baravuga ingorane uwo munsi usanze barimwo. Mukanya idonido ryano makuru. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano ku nkuru iciye ku masonga. Umugabo yitwa Tarasisi Nitereka yarakomeretse bikomeye ku mutwe inyuma yo gutemaguzwa umupanga mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu w'indwi muri komine Gatara intara ya Kayanza. Ababanyi biwe bavuga ko umukenyezi wiwe afatikanije n'umuhungu wiwe aribo bamutemaguye bivuye ku ngorane zo mu rugo. Uwo muhungu yitwa Fabrice Nahayo hamwe na nyina wiwe bakaba bafungiwe mu gasho ka komine Gatara muri iyo ntara nyene ya Kayanza. Narimeje kubabwira mu ngingo nkuru ihagarikwa ry'agasakisaki ku bakora umwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro ryasubiriye kugira umurindi munini mu gisagara ca Bujumbura. Ico bahogwa nuko aribo baba batuma ayo mafaranga kena mu gihugu. Ivyo bo bamirira kure na rirya inyuma yaho bahagarikiwe ibintu byagumye biyangara bagasaba nyabuna gutezurirwa bagasubira gukora. Inkuru tubaza Josiane Muzaneza. Abakora akazi ko kuvunja amafaranga y'agaciro bamaze iminsi bafatwa gasakisaki n'abakorera ku kibanza bita kwandamama, abandi nabo aho bita kuri face à face. Abafashwe bajanwa muri komisariya y'igipolisi ya Meri ya Bujumbura maze bakarekurwa babanje gutanga igiturire. Abo twavuganye bavuga ko muri izindwi zibiri ziheze hari abarenga 30 bafashwe. Abo rero ngo bagirizwa ko baba barenze ku ngingo ya banki nkuru y'igihugu ivuga ko amabanki y'ubudandaji ariyo yonyene arekuriwe gukora akazi ko kuvunja amafaranga y'agaciro. Ikindi bagirizwa ngo nuko aribo batuma habikena y'ayo mafaranga. Ni mu gihe muri iki gihe kurondera amafaranga y'agaciro ari nko kurondera umuzi wibuye. Abo bakora ku kazi nyene bati idolari aho ribonetse urikeneye ubu urigura amafaranga hafi 3580 nayo ifaranga ry'abanyaburaya euro mu gifaransa ngo kurironka ni nka tombora naryo aho rironse rigeze ku giciro c'4150. Mu gihe rero banki nkuru y'igihugu yari yugaye amazu yakora akazi ko kuvunja ayo mafaranga kuva mu kwezi kwa Ruhumu mu mwaka uheze yagiriza abakora akazi ko aribo batuma ayo mafaranga kena. Uno munsi basaba ko iyo ngingo yofutwa kuko kubwabo muni byahuha byahavuye bihuhuka kuko kuva ico gihe ayo mafaranga yagumya aduga agaciro kandi akenye ku isoko. Kabiyano Banshirya nino yahoze ari umushinga amateka yaserukira urunani amizero y'abarundi yatowe mu ntara ya Bubanza aridegembya kuva kuri wa gatanu igenekerezo rya mbere gitugutu umwaka wa 2021. Kabiyano Banshirya nino yari yafashwe n'igipolisi kimusanze ku muhaniwe aho yari karatanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru hari igenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka wa 2020 ku byaha bishika ku ndwi yagirijwe n'inyamiramabi ifadikanije n'umukuru wa zone Ngagara. Sentare yagira bihindura bivanye n'inyungizi na ziriya z'abamupfungishije. Kabiyano Banshirya nino rero akaba yarekuwe ari uko hajeje igihano c'umwaka yari yaciriwe na sentare. Inyuma y'akaruhuko amakuru arabandanya.
umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH mu mfunyapfunyo wavuye mu gacerere aho wiyamiriza ibitero vy'amagrenade bimaze imisi bikorwa hirya no hino mu gihugu. Mu itangazo ryasohowe n'uyo mugwi kuri uyu wa gatanu, CNIDH isaba abarundi kwirinda gukoresha inguvu ku vyo arivyo byose basaba. Sixte Vinyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero by'iterabwoba vyakizwe mu gihugu muri iyi minsi bigasasika inganda mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho nka Ruziba, Kamenge, Carama na Gatumba, hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine Muganda eka n'ahandi. Intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abenegihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano. Umugwi w'igihugu CNIDH urahojeje imiryango yabuze ababo kandi urifatanije n'abakomeretse bakiriko barivuza mu bitaro n'amavuriro bitandukanye. Umugwi w'igihugu CNIDH urasavye leta y'u Burundi kubandanya amatohoza aza yaratanguye kuri ubwo bwicanyi bw'iterabwoba kugira ngo ababugize n'ababashigikiye bafatwe bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Umugwi w'igihugu CNIDH urasavye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abenegihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu uhimiriza abanyepolitike canke abo bose baba bafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye, amajambo akokeza ingwano, inyifato canke ibikorwa vyose vyotera umudugararo nk'uko vyibonekeje mu minsi iheze mu bibanza twavuze. Uwo yari Sixte Vinyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH. Mu bijanye n'ubutungane, Margarita Barankitse yatanguje ikigo Mezo Shalom mu Burundi arashoboye kwitura ubutungane mpuzamakungu harimo na sentare zo mu karere. Ivyo bivugwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana inyuma yaho Margarita Barankitse amenyeshereje kuri uno wa kane ko azokwitwarira imbere y'ubutungane mpuzamakungu abariko baramwagiriza ko ari mu bahungabanya umutekano w'igihugu. Ku bwa Janvier Bigirimana, igikorwa Margarita Barankitse yaraye ashikirije ko azokora coremesha n'abandi barundi bakizera ko naho batoronka ubutungane mu Burundi bashobora kuburonkera n'ahandi. Umviriza umushingwamanza Janvier Bigirimana. Icambere kuba avuga yuko yitura ubutungane mpuzamakungu twibaza yuko ari kubera azi ko ubutungane bwo mu Burundi ari nabwo buriko mwambika iceyi butoshobora kumutunganiriza. Kira noneho turazi yuko uwo mufasoni co kimwe n'abandi barundi batari bake yahunze Burundi. Abahunze rero nta bushobozi bwo gushobora kwitura ubwo butungane naho bwo baye bugerageza. Twibaza rero ko wera tuzi ko ubutungane bwo mu Burundi butigenga, amasentare mpuzamakungu arashobora kwiturwa na cyane yaba amasentare yo mu karere shanka amasentare ku rwego mpuzamakungu. Kumbure uwo mufasoni n'abamufasha mu vy'amategeko bazoheza barabe sentare bo kwitura turavye ico caha kibishe leta y'u Burundi iriko iramukorera. Nibaza yuko haba ku masentare yo mu karere haba ku masentare mpuzamakungu abayizi vy'amategeko kumbure barashobora kuzotora sentare ishobora kugira ikimufashije. Ico abantu bomenya kindi nuko iyo umuntu yahunze igihugu hariho uburenganzira bwinshi agumana kandi aguma ari umurundi. Iyo rero umurundi ari hanze y'u Burundi arenganijwe ntaco tuma atitura mwe nayo masentare. Kumbure sentare z'u Burundi ntavyo zoshobora. Murumva yuko ziko zikoreshwa nk'igikoresho cyo kumwagiriza ibitagira mvura. Vyumvikana
tukabona rero yuko icyo yarashobora gukora ko ari kwitura ayo masentare mpuzamakungu tukibaza yuko n'abandi barundi bobonera akarorero igihe cyose barenganijwe n'ubwo butegetsi bwigira surivu nta wundi muti ni kugerageza bakama bitura ayo masentare mpuzamakungu kumbure ejo canke ejo bundi nta kibuza ko intahe izokubita mu gahanga abazoba bafite ibyo bononye na cyane abagombye kurenganya abandi mu buryo bushanke buriye. uwo yari umushingwamanza Janvier Bigirimana. Abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye bazoza baramara imyaka 2 bakurikirana inyigisho zo gukunda igihugu harimo n'iza gisirikare hanyuma baheze babandanye mu byabo. Ivyo bishikiriza n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ahavuga ko izo ngingo zavuye mu gitabo kimwe mu bigize Bibiliya bize mu kiringo c'iminsi 2 nayo mu mugambwe bakaba bamaze gutegura uburyo izo ngingo zizoshirwa mu ngiro. Umviriza Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ayo bizafashe ingingo zafashwe zuko banabize amashure bazokozina imyaka 2 zo kuraya muri service patriotique volontaire kigisoda kwa igihugu yigishwe ukundi igihugu hano bagenda babandanye ibindi mugabane bose bagenda no tugira kubisikanya kugira igihugu cyacu cy'umurongo. Igihugu kirarwanirwa naho kugira muri Bibiliya nta hamwe avuga yuko murakizoga mu gihugu. Murumva rero ibyavuye muri Bibiliya birakomeye n'ingingo zikomeye byinshi bibiri haba rero ikigereranyo cy'umugambi kandi kugira amasitrategi yo milanaire ubu ariko atangura iyo ibizoga maturité icyo kugorora neza ugora kugorora byanze atubisa. Hari abantu bavuze ngo igiti kitama ibyama byiza kizocibwa. Hari ibintu bitari by'abasamwa hari abashiramo abanyaka 40 atunguka atabyara ibindi ishyirahamwe rikabona 40 itagira itabyara ibindi abakurize ababikoreshwa bararondoroka ubwo ba leta ni ngumba cyose kuravuga none mu Rwanda ahageze izuru sinabatararo itrafome ibyarako kubera byara y'imivugo ibanki atirana izine y'isima hanze akashiranda tekinoloji gashamu imiyali hapo ya transport y'imyuka none twatanye gute cyari kubita soko kogeza administration ingano uno ndizo bakora wati inama y'imiti yose tugirire igiti kitama Jamba byiza zoshimba. Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ingendo ya leta y'u Burundi mu bijanye no kurwanya akaranda k'umugira wa corona ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko indongozi zihari muri kino gihe zititwararitse kubahiriza agateka k'abarundi. Ivyo bivugwa na Eugene Nindorera yahoze ari umushikiranganje w'agateka ka zina muntu. Kubwiwe rero impinga ngo iracari ndende kugira Burundi bugeraho bwitwa igihugu cubahiriza amategeko. Eugene Nindorera yahoze ari umushikiranganje w'agateka ka zina muntu mu Burundi. Turiko turagerageza kuvuga ingene agateka ka zina muntu kifashe Burundi twobiraba kuki. Eske twese turangana imbere y'amategeko. Fate akarorero hagati y'abakobwa n'abagabo ibyo gutorana gushika ubu itegeko ntarihari bivuga yuko abakobwa n'abagabo bangana imbere y'amategeko. Turacakurikiza ibya kera na karero ka mbere. Aka kabiri turazi neza yuko ariyo imigwi nk'imbonera kure ikora ibintu mu bisanzwe bitari kuriwe n'amategeko. Izuba ryaka barakorana n'abategetsi bamwe ivyo byose ni ibintu bitushobora kubaho muri leta igendera ku mategeko. Eske uyu Burundi turagendera ku mategeko? Kugira ushobora kugendera ku mategeko neza ikintu gihambaye cyane ni kuba dufise abacamanza bigenga atana hamwe bahengamiye atamategeko baronka avuye kwa ministre canke kwa president. Mugabo gushika ubu tugeze ahantu habi cyane ariho n'ingingo zafashwe ziha uburenganzira president canke umushikiranganje w'ubutungane bo gusubiramwo ingingo zafashwe n'abacamanza. Sinibaza ko ari igihugu muri Afrika igeze aho tugeze mu vyerekeye kutubahiriza independence y'abacamanza. Icakani amagara y'abantu ni ikintu gikomeye cyane. Hari ingingo zirafatwa neza zo gukingira abanyagihugu kugira ntibishwe na covid. Abantu bariko barishwa na covid leta irafisemo responsabilité kubera iki? Kubera batafata ingingo zikenewe
kugira bakingira abanyagihugu. Ivyo rero mu bisanzwe niyo role ya leta, tuza kubahiriza agateka kazina muntu, iteza gukingira abanyagihugu kandi iteza gufata ingingo zose zishoboka kugira bakingira abanyagihugu. Kandi birababaje kuko covid iratwara ubuzima bw'abantu. Uwo yahoze ari umushikiranganje w'agateka kazina muntu akongera akanaserukira igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu mu bihugu bitandukanye vya Afrika araza kuba umutumire wano makuru. Agaruka ku ruhara rw'amakungu ngo afashe agateka kazina muntu gasubire kubahirizwa, aranatanga inzira abona ko zofasha Burundi gusubira ku murongo mwiza. Tuandanirije n'amakuru mu bijanye n'imibano, ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira OIM mu mfunyapfunyo rifadikanije n'ibiro vya Amerika vyitaho abanyagihugu bategekanya guha uburaro, amatongo n'ibindi vya nkenerwa abarundi baheruka guhunguka. Ivyo bikaba biri mu ntumbero yo kubafasha kumenyera kubana n'abandi. Idonido na Francine Mahoro. Uwo mugambi w'ishirahamwe mpuzamakungu OIM ryitaho abimukira uzoba ugizwe ahanini no kurosa amatongo, uburaro, ibikoresho byo kubaka, amazi meza n'ibindi vya nkenerwa ku barundi baheruka guhunguka. Ivyo ishirahamwe mpuzamakungu OIM rikazobikora rifatikanije n'ibiro vya Amerika bijejwe abanyagihugu, inyuma yo gusanga ko kugira itongo ku munyagihugu w'umurundi ari kimwe mu bintu ngirakamaro mu bimufasha kwibeshaho kandi bimuhesha n'agaciro mu kibano. Iyo yakaba ari nayo mvo nyamukuru ishirahamwe mpuzamakungu OIM ryahisemo gushiraho uwo mugambi wo kurosa amatongo abahunguka mu ntumbero yo kubafata mu mugongo no kubafasha kubamenyereza kubana n'abasangwa. Ishirahamwe mpuzamakungu OIM ryibutsa uyu mwaka w'2021 waranzwe n'igitigiri kinini c'abahunguka kandi n'ubu bakibandanya. OIM ikavuga ko ifatiye ku masezerano y'inyabutatu yafunditswe n'ibihugu bitatu arivyo Uburundi, Tanzania n'u Rwanda, impunzi 142 arizo zategerezwa guhunguka uyu mwaka. Muri abo 40 akaba ari abari guhunguka bavuye mu gihugu c'u Rwanda. Rifatiye kuri ubwo bwinshi bw'abahunguka, OIM yahisemwo gutanguza uwo mugambi mu ntumbero yo gushigikira mu kurosa uburaro, amatongo yo kurima, ibikoresho byo kubaka, amazi meza n'ibindi bibafasha mu bijanye n'isuku, mu ntumbero yo gufasha abo bahunguka kwisanzura no kumenyera kubana n'abasangwa. Uwo mugambi ukazofatwa mu mugongo n'ibiro vya Amerika bijejwe abanyagihugu. Vijaya Suri ajejwe ibikorwa vya OIM akamenyesha kandi ko imigambi nk'iyo yabaye ngirakamaro cane no mu myaka iheze. Aha iryo shirahamwe rikavuga imwe mu miryango yaronkejwe amatongo n'impapuro zayo mu ntara za Muyinga, Ruyigi na Cankuzo. Uyo ajejwe ibikorwa vya OIM avuga kandi ko OIM izobandanya kuvugana na leta y'u Burundi kubijanye n'ingene abahunguka boronswa amatongo, mbere bakanafasha no mu bindi bibazo bahura navyo gushika bamenyereye kubana n'abasangwa mu kibano. Tukivuga ibijanye n'igisata c'imibano, abageze mu zabukuru mu Burundi ngo barafise ingorane zo kwikenura mu tuntu tumwe twankenerwa mu buzima bwabo bwa misi yose. Byavuzwe na bamwe mu bakurambere baganiriye n'uruganda rwa RPA kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru usanzwe uhimbazwa ku wa mbere Gitugutu uko umwaka utashe. Bagasaba rero ko leta n'amashirahamwe abishoboye yoja arabitaho. Umviriza bamwe muri bo. Nujya mu mikiya mu 19 napose muri 33 nawe ukondoro kitwe twamye turi ngaho nyine turabaremyi turi imyumbati ivyo nyene turima twese tugafungura hanyuma nyene hano tugafungura rero none amasi yaraje naho twaba turima urabona igisagara cyagutse yewe n'ukuri icyo nosaba nk'agakarata ko kwivuriza kuko ndakenye gose mu bukene bwo burahari mugabo mfise aho ndima nkabura ikimfasha aho norima nicyo cakintungereye rero kuko ntakirima n'intoke ntazo gifise ewe niko ndahitsa 73 naho ndimira nk'ahantu kure nk'abandi umupfakazi napfakaye kera mfise utwana 6 twigemye gusa none ubu natwo nyene bamwe n'abakene natwe dufite twihereza mbaye ngaha n'agahuzu naho ranyikaronka nkibasha guca ingero none ubu ntibigikunda
nitwa Bahumura 78 navutse 43 n'ubu ntunzwe n'ukurima mugabo singibasha kurima n'umutabakazi wanjye ndashobora wewe yaramugaye rwose pe ngorane dufise harahubura n'ivyoja cyangwa ukabura n'amazi unywa none dafite uyakuzanira utuyakora tubasaba ngo badufashe ibyo byose babona bitugora bagiye baraduha nk'utwo dufungura sawa. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru rero ushitse mu gihe abahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania bari mu ngorane zitandukanye harimo kutaronswa neza imfashanyo zari zibagenewe hamwe no kubura inkwi zo gucana. Eheke niyo nzima aradushikana aho mu ikambi ya Nduta. Mu ngorane zanze mu z'abarundi bageze mu zabukuru bari mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania harimo kutitabwaho nk'uko vyategerezwa. Umwe mu barundi bari muri iyo kambi avuga ko hari zimwe mu fashanyo zibagenewe ariko zitabashikira. Mu nkambi ya Nduta abatama n'abatamakazi ufashanyo babaha zimwe ziraheza zikabashikira nubwo hariho izo bidoga ko zitabashikira. Hari abo bashoboye guha utumatera mugabo ntibarutse bose rero bagaca bibaza ingene haronka igice kimwe ikindi ntikironke bagaca babona umengo ni ya manyanga nyene utuntu twabo dusahurwa ifashanyo baba bagenewe ntibazironke. Ku bintu by'ibifungurwa ntibahabwa nk'ibihabwa izindi mpunzi zose no ku bintu by'ivyambarwa kiretse nko ku minsi mikuru hariho utuntu tw'udutambara babaha bakerekana ko bari ku minsi mikuru gusa nta bintu by'ivyambarwa baronka ngo nuko ari abatamakazi canke abatama. Iyindi ngorane yahanze abageze mu zabukuru aho mu ikambi ya Nduta ijanye n'ubukene bw'inkwi zo gukinjika. Isoko rya RPA muri iyo kambi riratubwira ibishikira abasohoka ikambi bagiye kuzirondera. Kutwerekera utuntu tudukwi babaha urukwi rumwe rumwe kandi nabwo nyene rukaba ari rutoya bakaruronka mu mezi abiri. Ako gakwi mubiravye no mwebwe nta bintu birebire gaheza ngo kabafashe. Nayo mpamvu usanga basohotse inkambi bakagenda kurondera udukwi bagaheza bagaca bagirirayo ibibazo. Benshi muri bo barahohoterwa barafatwa ku nguvu abandi bakongera bagakubitwa. Rero ni ngorane cyane birabagora kubaho rwose. Abageze mu zabukuru mu ikambi ya Nduta basaba ishyirahamwe HCR kubitaho kurusha narijya bataba bagishoboye kwiyungunganya ngo bahangane n'ubuzima butoroshe basanzwe babayemwo. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru mu Burundi rero wahimbarijwe kuri Paruwasi Kristo Umwami iri mu ntara ya Gitega. Ijambo ryashikirijwe na Imeride Sabushimike umushikiranganje wo gufatana mu nda agateka kazina muntu hamwe no kungana kw'ibitsina yamenyesheje ko leta igiye kongereza ibikorwa byo gushikira abageze mu zabukuru haba mu kubaronsa ibyankenerwa canke mu kubatekaniriza kazoza. Imeride Sabushimike n'umushikiranganje wo gufatana mu nda agateka kazina muntu hamwe no kungana kw'ibitsina. Kugiriranira amasezerano n'ibigo cyangwa amashirahamwe yitaho abageze mu zabukuru ivyo bikaba bituma tubaha agafashanyo ku mwaka tutibagiye kubarihira amatara n'amazi ndetse no gufasha kugira ngo imfashanyo zivuye hanze zigenewe abageze mu zabukuru zibashikire atazirinze gusabwa. Kugendera ivyo bigo tukabironsa ibifungurwa n'utundi twankenerwa, kuvuza ku buntu bantaho nikora abageze mu zabukuru, gushiraho politike y'igihugu, imigambi n'amategeko ajanye no gukingira no guteraniriza kazoza abenegihugu, tutibagiye n'ikigega kijeje gutorokanya uburyo bwo kurangura iyo migambi, guteganiriza kazoza no kuvuza abageze mu zabukuru baba abahoze ari abakozi ba leta. Naho tuzonda bitari bike leta ikorera abageze mu zabukuru, kitwo kwirengagiza kandi ko akiriho abageze mu zabukuru batari bake bugarijwe n'ibibazo bitandukanye bijanye no kuronka ibyankenerwa byo kubaho neza ubuzima bwa misi yose, aho ndetse akiriho nabo tukibona bagifite nk'agatima ko gusegerereza. Tukaba twiyemeje kubandanya dukora uko dushoboye kugira ngo buke buke abageze mu zabukuru bagende bagira umwizero, gutyo babone ko kuramba atari umuvumo ahubwo ari umugisha. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu uburongoye diyoseze nkuru ya Gitega hamwe n'userukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS mu Burundi.
imbere yuko dusozera ano makuru nkuko twari twabibemereye uyu ni wa mwanya wahariwe umutumire uwo nawe akaba ari Eugene Nindorera yahoze ari umushikiranganje w'agateka kazina muntu mu Burundi ahatubwira uruhara rw'amakungu mu gufasha ngo agateka kazina muntu gasubire kubahirizwa mu Burundi akaba yari kuri mikro ya mugenzi wacu Josiane Muzaneza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 hadutse injyana zivuye ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza, amakungu yarafashe ingingo zitandukanye mbere n'ibihano birimwo ku Burundi kugira ngo afashe ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rihagarare. Imyaka 6 riraheze, mwebwe mubona ico gikorwa c'amakungu ho bahari ico cashitseko? Baragerageje uko bashoboye gufasha abarundi kugira agateka kazina muntu kubarizwa i Burundi. Kubera ibyabaye muri 2015 aho twasubiye inyuma ku bintu bimwe bimwe birababaje. Ivyo byose rero no kubishira tukavyandika tukaraba ati twasubiye inyuma muri ibi nibi kubera iki, hanyuma turabe ingene twobikosora. Amakungu nabo barashobora kudufasha, mugabo bafasha abarundi gutorera umuti kuriko biraba mu gihugu cabo. Ni ibintu biri hagati ya leta n'abanyagihugu. Leta iteza gukorera abanyagihugu nabo bateza kuba bafise ububasha bwo kuvuga nyene ibitameze neza, bakafasha na leta kwikosora kuko bateza kwikosora ku bintu bimwe bimwe. Ivyo rero haje amakungu mu vy'ukuri ico badufasha, baradufasha kuhanura leta mu byo bateza gukora. Hanyuma rero aho bakoresha inguvu kubera baba bafise inguvu kurusha abanyagihugu basanzwe ngabi Burundi, mugabo igikuru nukumenya twebwe abarundi ico twifuza. Ego mbega kubera icyo none kubganyu uyu munsi amakungu atanguye kugabanya akariro, guhindura imvugo, kandi bigaragara neza yuko ivyatumye bafata izo ngingo bigihari. Ukuntu bimeze cyane cyane mu vyerekeye amakungu, hariho ibintu byinshi bishobora gutuma bahindura imigambi yabo. Kenshi ni vyerekeye politiki, na politiki international hajya irashobora gutuma bahindura ivyo bariko barakora. Mugabo kubwanje ivyo bandika babigirwa n'abarundi, ivyo bavuga si ibintu batwigisha ukamenya navyo twari tuzi turabizi. Igikuru rero ni kumenya abarundi ico twokora, tuteza gushira ko pression kuri leta. Birababaje kubona basubira inyuma ku bintu bimwe bimwe, mugabo kuri jewe ntibituza kubandanya tuvuga ingene vyifashe n'ingene biteza guhindurwa. Ego murakoze. Akandi kabazo, gushika ubu nta kimenyetso gihari ko ibintu bizohinduka. Mbiga bibandanije uko biri, mwibaza ko mu myaka 2 canke 3 Burundi buzoba bugeze hehe? Jewe sinibaza ko bizoshobora kubandanya guco. Ico bituma tuteza kubandanya tuvuga nyene bitameze neza, ibikwiye gukosorwa tukaza turabivuga habona. Inacho gituma leta shanga ishaka kwerekana yuko bariko barakora ku neza y'abarundi bose. Ivyo byose twobibabwira bakaraba ingingo bashobora gufata. Ingingo ya mbere ni kureka abantu bakivugira ivyo bashaka, kuko umuntu atumvirije abarundi iyi dialogue itabaye nukuvuga yuko urukura urabacinyiza ntuba respecta. Ego mbega hoho mwibaza ko hakwiye gukorwa iki kugira ngo Burundi busubire mu nzira nziza, amaraso ntabandanya aseseka mu gihugu? Amaraso yarasesetse mu Burundi imyaka n'imyaka, kandi twese twifuza yuko atobandanya seseka. Donc igikuru nuko tuja hamwe. Barateza kumenya yuko umaze kwemera kuba umukuru w'igihugu cyangwa kwemera kuba umushingamateka cyangwa umusenateri, uba wemeye gukorera abarundi bose. Jewe nguma nizera yuko bazohinduka. Badahindutse naho tuteza kubashirako pression ikwiye kugira bahinduke. Nabo igihe bamwe bari muri rebellion cyangwa bari muri opposition kera, ivyo basaba leta nivyo abantu bari kwasaba leta y'ubu. Nitwabandanya tuja muri iyo nzira
tuzoguma guca no mu myaka 30-40 ku bwanje turacafise cyane cyane mu byerekeye agateka kazina muntu ibintu bikomeye cyane byo gushira mu ngiro bizwi kandi vyotuma tugira agahengwe tukabona yuko ibintu biko biraja mu buryo. Akandi kabazo kanyuma imbere yuko dusozera ni giki mwebwe mubona cabuze kugira ngo nkumbure abarundi bashikiye ku ruko guhindura ibintu? Ni ikibazo kigoye cyane kugira ibintu bihinduke n'ingoga. Leta irafise uruhare runini cyane. Iyi leta rero itabishatse bizogorana gusumba. Naho batabishaka turashobora gutuma babishaka bakabikora nabo batabo bari convaincre. Ivyo rero ni ibintu bisaba uburyo bwinshi ko abashaka yuko Uburundi butwagwa neza, abashaka ko agateka kazina muntu kubarizwa mu Burundi. Cyo nibaza ko abarundi bavyifuza ni benshi cyane, kandi abo barundi n'abahutu n'abatutsi n'abatwa, abantu baturuka mu ma province yose y'igihugu, abantu bari no mu migambwe yose, ari n'abari mu mugambwe iri ku butegetsi bavyifuza. Aho bose rero ikigoye ni kuraba ico twifuza ku gihugu cacu niki, ico kintu turagisangiye. Turabe rero ingene twoza turabisaba, hanyuma tushire ingufu zacu hamwe. Nuko rero tukiramwe bakunzi ba radio RPA, ni kuri uyo mutumire wa mugenzanje Josiane Muzaneza duciye dusozerera ko ano makuru twabateguriye kuri no wa mbere gitugutu umwaka wa 2021. Ntengurukire mwebwe mwafashe akanya kuyakurikira bagenzanje b'uruganda rwa RPA bayatororokanije cyo kimwe n'abahinga b'ivyuma batumye ano majwi ashobora kubashikira nabo nyene ndabakengurukiye. Emmanuel ninge ko nariko ndabashikiriza abandi abasezeye ndabipfuriza ibihe vyiza aho hose muhereye.